muri iki gisata c'amasoko rusangi. Ubwa mbere ni ugushobora gushiraho amapolitiki twese duhurizako, hagaheza hakajaho amastrategie twese dushobora guhurizako mu bisata bitandukanye, ndetse hakabaho n'ingingo duheza tugahurizako kugira ngo dushobore gufasha urudandazwa gukora, abadandaza bato bato ndetse n'abandi banyamitahe gushobora gukorera muri ibi bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Baradufasha muri mu vy'amaprocedure kugira ngo turabe ingene twogenda turagabanya umwanya ababa badandaza canke abunguruza ibidandazwa bamara ku mipaka, bikadufasha gushiraho ubuhinga bwa none ndetse n'inyubako zituma abantu bamara umwanya muto ku mipaka mu gihe baba bariko barajabukana ibidandazwa canke baba bariko bariyunguruza. Nk'iki nari navuze ca régime commercial simplifié, izifasha bene gihugu na cane cane batoyi bakora urudandazwa rutoyi rutarenga amadolari 2,000 ku munsi, kugira ngo bashobore kurengana umupaka biboroheye, ndetse bashobore no kugira amadeclaration yabo bakoresheje muri iki gisata co gutwara abantu n'ibintu bahurikiye mu bihugu vyakomeza. Baremeranije yuko bokoresha ikarata imwe ariyo carte jaune dukomeza, iheza ikabaha uburenganzira bwo gushobora kujabuka imbibe hagati y'ibihugu bigize umuryango wakomeza. Kubona igihugu c'u Burundi carizewe n'inama y'abakuru b'ibihugu gira 22 y'ibihugu bigize umuryango wakomeza, nicerekana yuko igihugu c'u Burundi kiba gifise icizere mu makungu. Karyo rero keza Barundi na cane cane abagwizatunga, baba abagwizatunga bato bato canke abisununuye wabo ugwaruka n'abandi, duhamagarira kwitabirira iryo huriro, novuga yo forum économique, kugira ngo turonke akaryo ko gushobora gushira ku meza natwe imigambi. Komeza n'umuryango w'ibihugu 21 byo muri Afrika. Uwo muryango ukaba wemeranije, ibyo bihugu vyemeranije hagati yavyo gushobora gushira hamwe inguvu na cane cane kugira ngo bashobore kugwiza ubutunzi mu bihugu vyabo, bongere bashobore no guhanahana urudandazwa vyoroshe, ndetse bashobore no guhamagarira abanyamitahe kuza gushinga imitahe mu bihugu bigize uwo muryango w'ibihugu vyakomeza. Isoko rusangi rero yagutse, novuga ifise amahirwe kuko murumva ko ibihugu 21 byo muri Afrika bigiye hamwe, bica bigira umuryango munini, haba mu nguvu za bene gihugu ubwabo bagize uwo muryango, haba kandi no mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize uwo muryango, ndetse no gushira inguvu mu guteza imbere ibisata nduzabutunzi mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vyakomeza. Novuga kandi ko ari isoko rusangi ifise amahirwe manini kuko isanzwe iri mu isoko rusangi yindi, novuga zone de libre échange tripartite. Iyo soko rusangi ikaba ari isoko rusangi ihuriramwo ibihugu bigize komeza, ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, ndetse n'ibihugu bigize Afrika y'ubumanuko ariyo SADC. Iryo soko rusangi rero ry'iyo nyabutatu komeza, EAC na SADC, novuga ko ari isoko naryo nyene umuryango w'isoko rusangi wagutse. Ahanini ibiharuro vyerekana yuko, ndetse no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika muri rusangi, ibiharuro vyerekana ko ibice 20% vy'urudandazwa ruhanahana hagati y'ibihugu bica muri iryo soko rusangi ry'inyabutatu yakomeza, EAC hamwe na SADC. Nuvuga kandi ko uyu muryango wakomeza uri mu miryango, mu ma communauté économique, mu miryango y'ibihugu vya Afrika minini, kuko murumva ko ibihugu 21 bihurikiye mu muryango umwe, bihurikiye mu isoko rusangi, abari inguvu zidasanzwe. Yabagiye ati kandi mbega nizahe intambamyi ntizibura mu muryango,
ariko icambere kiba gikomeye novuga nk'intambamyi nyamukuru. Ubwa mbere hariho novuga intambamyi ihurikiye ku mahoro n'umutekano muri ibihugu bigize umuryango wakomeza, aho bigaragara yuko ata mahoro nk'uko mu rurimi rw'ikirundi babivuga umuhoro utamwa. Ari naco gituma rero mubona ko mu vyo bashimikirako ndetse n'intumbero z'abanyenicubahiro abakuru b'ibihugu bahagarara cane mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu muryango w'ibihugu bigize ishirahamwe ryakomeza, kugira ngo dushobore korohereza abashobora guhanahana urudandazwa amahoro n'umutekano, ndetse tworohereze n'abanyamitahe gushobora gukora batekaniwe. Ngire ko nishura n'ikibazo c'uwabaje ati mbega none ko mu bisanzwe komeza twari tuzi yuko ari umuryango ufasha mu korohereza urudandazwa, mugabo mukaba mutubwiye yuko bashimikira kandi no mu vyo kubumbatira amahoro n'umutekano, nuko hagati y'ibihugu hategerezwa kuba umubano mwiza kugira ngo abakora urwo rudandazwa boroherezwe, kandi hakongera hakabumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo utwigoro twose tuba turiko turakora mu korosha no gushobora mu korosha mu byo guhanahana urudandazwa no gufasha abantu kunguruza ibintu n'abantu dushobore kugenda neza hari amahoro n'umutekano. Muca mwumva rero yuko muri uno muryango navuze ko ahanini ushimikira ku nkingi zine. Izo nkingi nazo ya mbere akaba ariyo guteza imbere ubutunzi bw'ibihugu biciye mu bisata nduzabutunzi bw'ibihugu. Ikindi naco nuko kandi bashimikira ko mu kuduza imibereho y'abenegihugu ubwabo kugira ngo bashobore kugira imibereho myiza no gushobora korosha no guhamagarira kandi imitahe ishobora kuza gufasha mu bisata nduzabutunzi vy'ibihugu bigize umuryango wakomeza. Ivyo byose rero bigashoboka mu gihe hari amahoro n'umutekano. Yagarutse kandi ku kibazo ati mbega aha mu Burundi twokwirata iki mu vyaranguwe n'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Komeza. Ku bisanzwe ico novuga nyamukuru kiba gikomeye muri iki gisata c'amasoko rusangi, ubwa mbere ni ugushobora gushiraho amapolitiki twese duhurizako, hagaheza hakajaho amastrategie twese dushobora guhurizako mu bisata bitandukanye, ndetse hakabaho n'ingingo duheza tugahurizako kugira ngo dushobore gufasha urudandazwa gukora abadandaza bato bato ndetse n'abandi banyamitahe gushobora gukorera muri ibi bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Navuze nti hari byinshi bimaze gukoreka bikozwe biciye muri secretariat yakomeza, ndetse ahantu navuze icambere nuko muri ico gisata co gushobora korosha no gushobora gushiraho des mécanismes vyotuma urudandazwa rworoherezwa. Hariho projet ndetse novuga yatanguye kuva kera muri office Burundi des Recettes mu kigo kijeje gutoza amakori, yadufashije kugira ngo dushobore kuja hamwe n'ibindi bihugu dukoreshe systeme imwe ariyo yitwa Sidonia, idufasha guhanahana amakuru hagati y'ibihugu na cane cane mu vyerekeye ibyo guhanahana urudandazwa. Ibi rero byaradufashije cyane kugira ngo mu gisata cyo gutoza amakori mu Burundi gishobore gushiraho iyo systeme idufasha guhanahana amakuru no gushobora kuraba ibidandazwa byinjiye n'ibisohotse hagati y'ibihugu bigize aka karere ka Komeza. Ikindi novuga nuko baradufasha muri mu vy'amaprocedure kugira ngo turabe ingene twogenda turagabanya umwanya ababa badandaza canke abunguruza ibidandazwa bamara ku mipaka, bikadufasha gushiraho ubuhinga bwa none ndetse n'inyubako zituma abantu bamara umwanya muto ku mipaka mu gihe baba bariko barajabukana ibidandazwa canke baba bariko bariyunguruza ubwabo. Ikindi novuga nuko nk'iki nari navuze ca régime commercial simplifié izifasha bene gihugu na cane cane batoyi bakora urudandazwa rutoyi utarenga
amadolari 2,000 ku munsi kugira ngo bashobore kurengana umupaka biboroheye ndetse bashobore no kugira amadeclaration yabo bakoresheje iyo regime commercial simplifié bigaheza bigafasha hagati y'ibihugu guhanahana amakuru no korohereza abakora urudandazwa ruto ruto njabukambibi. Rero iyi regime commercial simplifié irakora novuga hagati y'ibihugu biri muri komeza ndetse hano mu Burundi tukagomba no tukazoyitanguza ku itariki 30 ukwezi kw'icumi no mwaka nyene ku mupaka wo mu Gatumba hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bizoza bifasha abene gihugu bahora bagira ibibazo mu madeclaration ubu abakora urudandazwa njabukambibe utarenza amafaranga 2,000 amafaranga 2,000 by'amadolari ku munsi bazoheza boroherwe kuko bazogira amadeclaration bakoresheje iyo procedure iri simplifié yoroheje ibafasha gutamara umwanya munini no gushobora kujabukana ibidandazwa byabo byoroshe. Ikindi novuga nuko mu gisata nyene cyo gutwara nk'abantu n'ibintu turaheza tukumvikana kugira ngo dushireho amategeko twese atugenga ashobora kutworohereza adufasha no kugabanya umwanya w'aba transitaire abantu baba batwaye ibidandazwa. Hanavuze régime de garantie du transit sous douane yagiyeho mu mwaka wa 2017 idufasha gushobora idufasha na cyane gutanga ubutabo bw'inzira ku bantu batwaye ibidandazwa biri muri transit biri mu nzira bija mu bihugu bigize umuryango wakomeza bigaheza bigakorerwa mu kigo kijeje gutanga amakuru n'amatagisi OBR. Ibyo rero biraheza biragafasha abantu baba ariko barahanahana ubudandazwa muri ibi bihugu baciye haba mu muhora muri corridor nord cyangwa muri corridor central gushobora kutamara umwanya munini mu bigo bitoza amakori n'amatagisi ndetse no gushobora kuronka ubwo bipapuro gishobora kubafasha kurengana byoroshe. Bikaheza bikanadufasha no bigafasha n'ibigo bijeje gutoza amakori n'amatagisi mu gushobora gukingira no gutoza amakori n'amatagisi bikwiye ata kwihenda kurimo kuko haba habaye kuhanahana amakuru biciye muri iyo regime de garantie du transit sous douane y'ibihugu vyakomeza. Ikindi novuga nuko muri iki gisata nyene c'isoko rusangi nuko musanzwe muzi nko mu gisata c'ubwishingizi twese turakoresha ama assurance ariko ico novuga nuko gushika ubu abatwara ibintu n'abantu bakoresha muri iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bahurikiye mu bihugu byakomeza baremeranije yuko bokoresha ikarata imwe ariyo carte jaune dukomeza iheza ikabaha uburenganzira bwo gushobora kujabuka imbibe hagati y'ibihugu bigize umuryango wakomeza. Iyo rero novuga iyo carte jaune yakomeza iraheza ikagufasha mu gihe wayiguriye mu gihugu kimwe cakomeza ushobora kurengana mu bindi bihugu utarinze kugura iyindi karata. Iyo karata iri valable ishobora gukora mu bihugu bitandukanye umuntu aba ariko yunguruza n'ibidandazwa vyiwe byoroshe. Ikindi novuga nuko muri umuryango wakomeza twokwirata nuko ku by'ukuri hariho ama institution ari spécialisé yakomeza aza gufasha no mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse amwe akanaterera mu bikorwa by'iterambere. Tuvuze nka Banque de Commerce et de Développement notanga nk'akarorero mu mwaka wa 2021 niho iyi banki ijeje ubudandaji n'iterambere y'umuryango w'ibihugu bigize komeza washobora kugira amasezerano hamwe na Bankobu kugira ngo ishobore gutanga amafaranga y'ingurane ashobora gusahiriza banki ya Bankobu. Mucamumva yuko ngaho abagwizatunga bo mu Burundi bahatorera koyoko ndetse n'ababasanzwe bakora ubudandazwa bagashobora kuhatorera akoyoko. Ikindi novuga nuko hariho amahuriro amwe usanga nayo nyene adufasha kugira ngo amashirahamwe hano mu gihugu cacu Burundi ashobore kuja gukaburirwa ubwenge cyangwa kugira ama formation atandukanye mu ntumbero yo gushobora kuja
novuga ku rugezo rw'ibindi bihugu. Novuga kandi nka Institut Africain du Cuir et des Produits en Cuir isanzwe ifasha igihugu cy'u Burundi mu vyerekeye guteza imbere igisata cyo guhingura ibikorerwa mu nshato n'ibindi. Aha ikorana cyane na Centre d'incubation du cuir iri mu Kamenge. Ikindi novuga nuko hariho na Commission de la concurrence yakomeza, ni institution nayo ni commission iri spécialisée ifise icicaro i Malawi. Aha naho yaradufashije mu buryo budasanzwe kugira ngo dushobore gushiraho ibwirizwa rigenga ibi vy'urudandazwa, novuga les pratiques commerciales gufasha abantu kuhayanirwa ku isoko mu gisata c'ubudandaji, ndetse novuga ni naho havutse ibwirizwa rigenga ivya concurrence mu Burundi, hongera haranavuka na Commission de la concurrence no mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyi rero ifasha ahanini kugira amatohoza mu vyerekeye urudandazwa no mu vyerekeye amahinguriro, kugira ngo bifashe abantu gushobora kuja ku isoko bashobora guhiganwa bafise amahirwe angana, ndetse bongere bafashe n'amahinguriro mu gihe biba bikeneye ko biyunga n'ayandi mahinguriro canke biyunga n'abandi banyamitahe, gushobora kubikora mu muco mu muco bakurikije amategeko igihugu kiba cashinze. Iraheza rero iyi Commission de la concurrence igafasha mu vyerekeye amatohoza, hanyuma igaheza igatanga raporo kugira ngo igihugu ubwaco gishobore gufata ingingo bivanye n'ayo matohoza kiba cagize mu vyerekeye urudandazwa mu masoko, ndetse no mu gushobora gukingira abaguzi muri rusange. Ntanze nk'akarorero hariho Société de Réassurance de la ZEP. Iyi nayo leta y'u Burundi yari yemeje gushiramo umutahe muri Société de Réassurance de la ZEP biciye mu shirahamwe Sokabu na Bipor. Uno musi akaba ari novuga shirahamwe ry'ubwishingizi bw'ibihugu bigize umuryango wakomeza bishobora kwishingira abantu mu gihe bagize ingorane, ndetse ryama ririko rirahamagarira n'abantu babishoboye gushobora kugitura kugira ngo rishobore kubafasha mu gihe bagize ingorane. Uburundi rero bukaba buserukirwa na Sokabu na Bipor muri iryo shirahamwe ry'ubwishingizi, kandi uno mwaka akaba ari na Sokabu novuga ko itwara amanama akorwa ni Société de Réassurance de la ZEP. Iyo wabaje ati mbega ingenzi zo kwitega iki kuri iyi nama y'abakuru b'ibihugu izoba muri uko kwezi. Icambere novuga kubona igihugu c'u Burundi carizewe n'inama y'abakuru b'ibihugu gira 22 y'ibihugu bigize umuryango wakomeza, nicerekana yuko igihugu c'u Burundi kiba gifise icizere mu makungu, hanyuma kikerekana kandi ko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa. Murumva rero kwakira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye birenga 20 vya Afrika, ndetse no kwakira ibikorwa nk'ibi ni ingirakamaro ku gihugu cacu c'u Burundi, kuko biradufasha myiteguro kuja ku rundi rugezo rwo kwakira amanama akomakomeye. Icambere, ica kabiri nuko duheza tukakira ingenzi, gutyo abakorera mu bisata byo kwakira ingenzi n'ibisata byo korohereza ingenzi nabo bagaheza bakahatorera akoyo. Rero novuga ko mu gisata c'ingenzi abarakajo ntangere ko gushobora guhamagarira ingenzi ziba zaje muri iyo nama kurata ibyiza by'u Burundi, les opportunités d'investissement ziba zihari, na cane cane mu gihe tugirirwa amahirwe ko hazoba hariho na forum économique, ihuriro ry'abanyamitahe, abadandaji ndetse n'abatanga amafaranga, rizoba ku itariki ya 28 ukwezi kw'icumi umwaka nyene mu nteguro y'iyo nama izohuza abakuru b'ibihugu. Murumva rero ko kazoba arakaryo keza ko gushobora na twebwe ku nk'igihugu c'u Burundi gushobora gushira ku meza muri iyo business forum, muri iyo forum économique,
kurata les opportunités d'investissement z'igihugu cacu Burundi ndetse no gufasha abagwizatunga b'abarundi gushobora guhura n'abandi bagwizatunga bo mu bihugu bivuye mu muryango wakomeza gutyo bagaheza bagahanahana ivyiyumviro ndetse binashobotse bagashobora kuganira imigambi n'imigabo bashobora kurangura muri kazoza mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano y'ibihugu bigenga ubumwe ibihugu bigize umuryango wakomeza. Mu bijanye no gutegura iryo huriro ry'abagwizatunga ry'abanyamitahe ndetse n'abatanga amafaranga, nuvuga ko ari igikorwa naco nyene gikomeye kuko riba ari ihuriro riba rihuriyemo ibihugu birenga 21 abantu bavuye mu bihugu birenga 21 bavuye mu bihugu bigize umuryango wakomeza. Nakaryo rero keza Barundi na cane abagwizatunga baba abagwizatunga bato canke abisununuye wabo gwaruka n'abandi duhamagarira kwitabirira iryo huriro novuga yo forum économique kugira ngo turonka akaryo ko kushobora gushira ku meza natwe imigambi tuba dufise hano mu gihugu cacu Burundi ndetse no kurata ama opportunité d'investissement ari mu gihugu cacu Burundi mu bisata nduza butunzi bitandukanye. Novuga nti nkuko dusanzwe tubizi igihugu c'u Burundi kiracari igihugu co guhurumbira n'igihugu co gushiramo imitahe, bisaba rero yuko iyo forum économique iryo hwaniro ry'abanyamitahe abadandaje ndetse n'abatanga amafaranga bavuye mu bihugu vyakomeza twogerageza kugira ngo dushobore kugitabirira no gushobora kuzana imigambi natwe dushira ku meza gutyo turonka akaryo ko kuyiganirira no kuyihuza n'abandi baba bavuye mu bihugu vyakomeza. Uwabajije ati gukorosha urudandazwa ndengambibe ndoba ko muri bonesha ico nomubwira nuko muravye mu biharuro bitangwa biragaragara yuko igihugu c'u Burundi gifitaniye novuga kigirana urudandazwa ndetse n'ibihugu byo mu karere kagize umuryango wakomeza. Ahantu utanga nk'akarorero ku biharuro byo mu mwaka w'2020 vyerekana yuko ndetse n'ibiharuro byo mu myaka yagira kurikira birerekana neza yuko igihugu c'u Burundi gihanahana urudandazwa cane ubwa mbere n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, igihugu ca Zambia ndetse n'igihugu c'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigize akarere umuryango w'ibihugu bigize komeza. Rero novuga nti nivyo ivyo dusumira muri ayo masoko yo mu bihugu bigize umuryango wakomeza biracari vyinshi kurusha ivyo dushora kuko ibiharuro vyerekana yuko ku by'ukuri ivyo dushora ari byo bike bigaragara yuko ivyo dushora ari byo bike aho ibiharuro vyerekana yuko ico no kwitwa balance commerciale igihugu cacu iri hasi cane kuko dushora hafi miliyoni 45 z'amadolari ariko ivyo tuja gusumira muri ayo masoko bikaba vyababa miliyoni 180. Muca mumva yuko hakiriho ikinogo kinini hagati y'ivyo dushora n'ivyo tuja gusumira muri ayo masoko mpuzamakungu. Ari naco bituma rero twama turiko turahamagarira abarundi kumva yuko kwinjira muri iyi miryango y'amasoko rusangi nk'igihugu tugendayo kugira ngo twagure imbibe z'abagwizatunga bo mu gihugu cacu Burundi bashobore kuronka amasoko aho bashorera ivyo bimbuye. Tugaca tubahamagarira rero gukomeza umurindi wo kugwiza umwimbu na cane ku biterwa njabukambibe bigaragara yuko bifise amahirwe muri iryo soko rusangi ryakomeza ndetse bikongera bikagira n'amahirwe mu nyabutatu y'isoko rusangi komeza EAC na SADC kugira ngo dushobore kugwiza natwe ivyo dushorera hanze gutyo balance commerciale yacu muri aka karere kakomeza ishobore kuduga. Iki rero ni igikorwa ca misi yose hejuru y'utwigoro leta ibiri kurakora tubandanya duhamagara bene igihugu
kugwiza umwimbu no kugwiza ibihingurwa hano mu gihugu cacu Burundi bikwije ibisabwa byose bizirana cyane cyane utunenge kugira ngo bishobore guhumurumbirwa muri aya masoko rusangi tuba turimo, abari amasoko rusangi mugabo n'amasoko kandi duhiganirwamo n'ibindi bihugu bisaba kwitegura no gushira ingufu cyane mu guhingura no mu gushobora gushora ibishobora guhayanirwa kuri aya masoko. Ari wabaje ati mbega Burundi umwene gihugu muto muto yo kwitega iki kuri inama y'abakuru b'ibihugu igiye kuba ku by'ukuri cambere umwene gihugu muto muto yo kwitega ko nuko kwinjira mu muryango w'isoko rusangi ryakomeza n'ukwagura imbibe z'amasoko hejuru y'amasoko yo hano mu gihugu cacu Burundi. Ni ukuvuga ngo tuba duhaye akaryo umwene gihugu wese gushobora kuronka isoko ashobora gushoreramo ivyimburwa vyiwe mu gihe yaronse umusaruro mwiza. Ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko igihugu iyo kibaye nyabagendwa aba ari cizere ku gihugu, bivuga yuko ico cizere haraza ingenzi zitandukanye ndetse zikaza mu gihugu cacu Burundi zikabona ivyiza by'u Burundi, zikabona aho dushobora gushira imitahe mu gihugu cacu Burundi, gutyo bigashobora kuzanira akamaro umwene gihugu uwo ari we wese. Rero novuga nti kuba dushobora gukoranira mu gisagara ca Bujumbura ari ibihugu 21 bizoba bihahuriye, murumva ko ubwa mbere n'abene gihugu gabo bazomenya isoko rusangi ryakomeza, bamenye uturusho bashobora kuharonkera, bamenye n'amahigwe bashobora kuronka muri iri soko rusangi ryakomeza. Ari naco bituma tubahamagarira na cane cane abajeje kumenyesha amakuru kubandanya bamenyesha abene gihugu ivyerekeye isoko rusangi kuko nivutse uno munsi. Murumva ko yavutse mu mwaka w'1981 n'uno munsi kabihari neji kazobihari. Bisaba rero ko twitegura kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro yinjira ry'u Burundi muri uwo muryango w'isoko rusangi ryakomeza. Ikindi naco novuga hazoba hariho amanama atandukanye ashobora kubera hano mu gihugu cacu Burundi canke n'abandi bakaja kuyagirira hanze, mugabo ikiba gikomeye nuko mu gihe hariko harafatwa ingingo ku vy'ukuri abaserukiye igihugu baraheza bagahagararira inyungu z'umwene gihugu w'umurundi mu ngingo zose n'amapolitika bariko harashirwa mu ngiro muri uwo muryango w'isoko rusangi ryakomeza. Hoba hariko harakorwa iki kugira ngo hashobore koroherezwa urudandazwa mu bihugu bigize umuryango wakomeza? Ku vy'ukuri nabivuze nuko icambere umuryango w'isoko rusangi wakomeza ushira imbere mu gushobora gushiraho amapolitike, gushiraho amastrategie no gushiraho ibikorwa vyotuma abene gihugu bo mu muryango bashobora koroherezwa mu vyerekeye guhanahana urudandazwa. Ibi navyo bikorwa mu gushiraho integuro nziza z'amategeko no gushiraho imigambi ishobora korohereza abene gihugu n'inyubako ndetse zishobora gutuma dushobora guhanahana urudandazwa hagati y'ibihugu vyakomeza. Aho muca mwumva yuko biba akenshi usanga hari amasezerano hagati y'ibihugu bigize uno muryango wakomeza kugira ngo dushobore na cane cane gushiraho inyubako zituma bene gihugu bashobora kunguruza ivyabo no gushobora guhanahana urudandazwa na cane cane ku mipaka vyoroshe. Ibi navyo bikaba biciye mu masezerano hagati y'ibihugu canke bikaba mu masezerano aba yakozwe hagati y'ibihugu canke muri uno muryango wakomeza. Gushigikirana rero biri mu mice, ntibiba biraba igisata c'ubudandaji gusa, hariho gushigikirana mu gushiraho amapolitike no mu gushigikirana mu gushiraho imigambi n'imigabo ishobora gutuma haba imigambi ishobora gufasha bene igihugu mu bisata bitandukanye. Ahantu uvuga nko mu gisata cyo gushigikirana mu vy'inyubako, aho hashobora haba imigambi novuga yo gushiraho amabarabara ahuza ibihugu n'ibindi, canke gushiraho ibindi uburyo bwo kwiyunguruza no kunguruza ibidandazwa ndetse no kwiyunguruza kw'abantu bishobora gufasha abantu gushobora guhanahana ibidandazwa vyoroshe. Ikindi novuga mu vyerekeye urudandazwa nuko habaho korosha
no gushiraho uburyo bushobora gutuma guhanahana ibidandazwa byoroha, na cane cane mu gukuraho inzitizi zose, zaba inzitizi z'amatagisi n'amadwane ndetse n'izindi nzitizi zishobora kuba mu nzira canke ku mipaka abenegihugu bariko bariyunguruza bongera bunguruza n'ibidandazwa vyabo. Rero novuga nti kuba mu muryango w'ibihugu vyakomeza ni bisata byose biba bihamagariwe gukora kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro iyinjira ry'Uburundi muri uwo muryango wakomeza, na cane cane ko ibihugu biba bihamagariwe gukora kugira ngo biduze umwimbu bishobore guhanahana ibidandazwa. Ubwa kabiri no gushiraho imigambi ndetse n'amaproje ashobora gufasha abenegihugu mu vy'iterambere, na cane cane mu gisata c'amahinguriro kugira ngo abenegihugu bashobore kubaho ndetse no gushuronka ibyo bashobora gushora mu isoko ryakomeza no mu yandi masoko hanze yakomeza. Rero novuga nti kuba mu muryango ntibivuga ko ari ugushigikirana mu gisata c'ubudandaji gusa, haba hariho ibindi bisata bindi byaba ivya politike, gushigikirana mu vya politike canke gushigikirana mu migambi yindi ndetse n'amaproje regionaux ashobora gutuma ibihugu bishobora kuja hamwe kugira ngo birabe ko hajaho ivyotuma byose umwenegihugu yoroherwa, na cane cane mu vy'inyubako. Ikindi novuga nuko habaho no gushigikirana mu byo kugarura amahoro n'umutekano, ndetse mu gihe bigaragaye yuko hari uwo badurumbanije igihugu kiniki muca mumva yuko ni gisata kiba cagutse, ibihugu biba vyagiye hamwe kugira ngo bishobore gushira ingufu hamwe mu kuramira abenegihugu bagize umuryango wakomeza, ndetse mu bisata nduzabutunzi bw'ibihugu. Y'uru rubanza rudasanzwe rwo kwakira inama y'abakuru b'ibihugu gira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize umuryango w'ibihugu vyakomeza, novuga ko isa niyimaze gutera intambwe, kuko murazi yuko mu kwezi kw'icenda twasinye amasezerano hamwe na secretariat ya komeza yemeza yuko hagiye gutangura imyiteguro nyezina yo gushobora kwakira inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Imyiteguro rero mu bikorwa byose bizoba mu nteguro y'iyo nama bisa n'ibiri ku musozo, kuko dusigaje iminsi mike, ndetse ibikorwa vya mbere bikazotangura kuva ku itariki hariho izoba business forum ya forum economique izoba ku itariki ya 28 ukwezi kw'icumi mu mwaka nyene, hanyuma bukeye hace hakurikira inama y'abashikiranganje mu byo bajeje harimo imigenderanire ndetse n'ibindi bihugu. Muca mumva yuko imbere yaho muri iyi nyene turimo hategerezwa kuba hariho inama z'abahinga ziriko ziraba zibera hano mu gisagara ca Bujumbura. Rero novuga nti imyiteguro yatanguye kera, ahubwo tuza turi nyezina mu gushira mu ngiro imyiteguro twateguye kugira ngo itariki ya 31 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 isange twiteguye. Accord de siège, amasezerano arategekanya neza ingene imyiteguro igenda n'uruhara rw'umwe wese, yaba leta y'u Burundi ndetse na secretariat yakomeza, umwe wese cajeje kugira ngo dushobore kwitegurira neza iyo nama izobera hano mu gihugu cacu Burundi, kandi nta nkeka yuko izogenda neza, ndetse tugahamagarira n'abanyagisagara muri rusangi ushobora kwitegurira ingenzi ziza zimwe zarashitse hano mu gihugu cacu Burundi n'abandi bariko baraza. Bahamagara n'ibisata byose vya leta, baba bakorera ku yinjiriro ry'u Burundi ndetse n'abandi bose, kugira ngo bashobore gushira ingufu hamwe dushobore kwakira ingenzi ndetse bave ngaha babonye ingene abarundi dusanzwe twakira neza. Ikindi nuko duhamagarira abanyagisagara mu gisagara ca Bujumbura, kuko hejuru y'ayo manama abantu bakenera kubaho, bakenera kwiyunguruza ndetse bagakenera n'ibindi byose bishobora kubafasha kubaho neza hano mu gisagara ca Bujumbura.
tubahamagarira rero kushobora kwerekana kagatima k'abarundi ko kwakira abantu neza, ndetse na cane cane mu gutanga des services de qualité, aho bazorara, aho bazofungurira, mu byo bazokenera byose, kugira ngo dushobore kwakira abantu neza nk'uko dusanzwe tubikora.